abarundi murazi ko dukunda amahera. Amahera akoreshwa mu gihugu yemezwa ahanini mu nama nshingamateka na nkenguzamateka na leta. Mu gihe rero kuva iyo yemerezwa muri leta nama nshingamateka na nkenguzamateka akamanuka karinda ashika mw'ikomine abageze kure, ndavuga hariya yemerezwa akuye kumwe bakura ku igihanga ati gwanje naya bumva hazoshika ngahe mw'ikomine, azoshikayo ryari angana gute, ntiyaduga igitega azoshikayo gute. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, nuko kwegereza ubutegetsi, kubegereza uburyo bw'ibikoresho, uburyo bw'amahera, uburyo bw'abantu, nemwe mwabivuze mwabigarutseko, n'ububasha cyo wise competence mu Gifaransa. Kandi mwavuze ko uwo mugambi watanguye kera ariko utarashika. Hari ico wise rero muri expose transfer y'ibintu byinshi, transfer y'ibintu bitari bike vers la commune, no kuvuga du pouvoir central à la commune. Muri ivyo rero harimo ubutegetsi, le pouvoir central gaseda ubutegetsi reyerema bumwe runka buseda à la commune, puisqu'on parle de la commune. Ariko muraze ko barundi dukunda ubutegetsi, kubuseda nduwe nk'ikintu coroshe nka kujya iyo umuvyeyi avyaye umwana aramuha gatongo mugabo aguma mufata nk'umwana kujya nyine. Ni kibazo ro kitoroshe kiyumvira yuko a certain moment hazogera igihe ubwo butegetsi bakaburekura, bizogora. Hariho le transfert des moyens, amafaranga ibikoresho. Abarundi murazi ko dukunda amahera. Amahera akoreshwa mu gihugu yemezwa ahanini mu nama nshingamateka na nkenguzamateka na leta. Mu gihe rero kuva iyo yemerezwa muri leta nama nshingamateka na nkenguzamateka akamanuka karinda ashika mw'ikomine abageze kure, ndavuga hariya yemerezwa akuye kumwe bakura ku igihanga ati gwanje naya bumva hazoshika ngahe mw'ikomine, azoshikayo ryari angana gute, ntiyaduga igitega azoshikayo gute. Tureke zabutanyerera hariya za cankuzo hariya. Abantu turakunda amahera, turakunda ibintu, kubaka amazu, kugura, kubaho neza, kujya neza, gutembera byinshi. Rero iyo decentralisation iragoye ubu kuko ya matransfer wavuga ntarabaho. Ajya matransfer ntarabaho. Cyo rero ico novuga nti ibi biganiro ababishoye baza bararemesha, dufate uno munsi nka Parcem n'uwaremesheje ibiganiro boraba ingene ibi twigiyeko bo biha nk'abaje basirukira amashirahamwe, kuko naho yofata note bijya byose ndavyo yofata muri urya mwanya ibikunda nabo bakabikoresha hariya mubo baje baserukira. Umuntu ntaze nkango yicare akagenda ati bo batubwiye ibi oya bijane ubikoreshe ubyigishe bajya nabo bamenye ntabona nabike bazosigarana nguko nawe wagiye usigaranye bike hari bike yitwaye. Ico kibi cambere coza kirakogwa mu bantu boroganiza mwena ya maseminaire, kuko udafise inkuru udafise information birashobora kugora gukurikirana ikintu. Ico ni cambere. Icya kabiri nariko ndavuga yuko kurekura ubutegetsi bigoye no kurekura uburyo bigoye, reka nje ku buryo. Ngiye ku buryo kubera numvise muri Parcem bafise iciyumviro
narumvirije abantu muri PARCEM bariko baravuga bati ubu twebwe tugiye gukorana na leta na cyane cyane umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta kugira tumufashe gukurikirana amafaranga y'abanyagihugu atozwa kuko arazimangana. Bimwe nameje kuvuga ko umwe wese akura ko guhunda akura ko guha hama ndashike muri ryaterambere bimwe nduze ko ravuga ngo ibitaro amashuri amabarabara ibiki ndibishore gukogwa. PARCEM yavuze iti twebwe tugiye barafite n'igitabo kinini uwo munsi ndabibona tugiye kuganira na leta byanka byakunda kugira ngo tubafashe gukurikirana ingene ibyo bita bije programme bicirwa mu ngiro. Ico ni cyumviro gikomeye cyane, ni cyumviro gikomeye cyane cyo kwigishwa barundi benshi bagagishigikira kugira ngo amahera zaratozwa mu matagisi n'amakori cyangwa amadeni afatwa hanze cyangwa imfashanyo turonka ntize ziraherera gusa mu minwe y'abantu 4 cyangwa 5 cyangwa 10 bigaruke biteze imbere abanyagihugu yaba komine aronke bwa buryo bw'amahera bwa buryo bw'ibikoresho gutyo niho iyo politiki izoshoboka n'abantu batavuye hasi ngo bakurikirana amahera zokwa amaherera mu minwe y'abategetsi gusa. Muri iyo myaka 30 buryo wora amahera yatojwe mu mabije akayateranya agacaraba n'ibyakozwe ingene yagarutse aza gufasha abanyagihugu yotangara. Rero uwo mugambi PARCEM irakwiye kukomeza ntiwukurikirane PARCEM ntiwukurikirane yonyene iwigishe abantu ingene yateguye kukurikirana kugira n'abantu bari ku mutumba bari muri zone muri commune bawumve bafashe gukurikirana ayo mafaranga kuko n'amafaranga yabo. Sino iyi migambi yose mwavuze ntizoshoboka. Rero nagomba mpereze ku makenga nagize mbere nko kubaza ikibazo mugabo uracisha cyangwa ntucishure kuri ico kijanye na les avancées et les défis. Byo badushikirije byose nasanze les défis umenga zisumba les avancées. Sinzi ko ari byo nagomba reko byo babyo cyangwa atari naravye nahaye. Les défis zoba zisumba les avancées. Mu gihe rero les défis zoba zisumba les avancées umugambo tuzimangana. Nico gituma nshashikira icumviro cashikijwe n'ubu twitiranwa yitwa NGENDAKUMANA burya naho ndivuze. None yitwa yavuze ati ibyari byo byose muri iyo myaka 30 hari ibyakozwe rezaki hari ibyakozwe rezaki hari ibyo tumaze gushika ko muri uwo mugambi aha bavuze amategeko n'amabwirizwa nubwo atarababirigarize neza ngo abantu bayabone ni aki irahari habujya hariho d'autres zaki tumaze gushikako notamanga byazindi witwa ntuze ibintu by'ama institution mu commune ama conseil communaux hari ama conseil collinaire hari aba bategetsi bo uko bajaho kose mugo bariho bitwa ko batowe wompe kubishira mu maki tuzogenda twameriyora bukebuke hariho rezaki rero mwebwe muza muratanga ibibyigwa muze muri yumvira gushingira cyane kuri rezaki tumaze kugerako aho gushimikira cyane kuri les défis aho gushimikira cyane kuri les défis simple nazo nyene ni ntambamyi ariko mukereka abantu bati voilà ibyo twashitseko nibyo byoca bituma mugira neza ico bita perspective kazoza kuraba icyokogwa gafatira kubihari umuntu agafatira kubihari ati ngibe biri ngaha abanda pana kupfa kubikubita umugere utazanye ibindi bibisubirira. Hari nk'abantu bakubise umugere amasezerano yarusha kugeza umunsi turabona ari masezerano pana kupfa kubita umugere gusa ukubita umugere biroroshe. Kibazo rero navuze nti ndakwaze nti ushatse cyo ntucishwe nago ndakubaze urabye uwo mugambi aho ugeze
wa decentralisation, ukaraba les avances zihari, woshobora kutubwira avances zibiri ubona ko zoduhumuriza, zibiri zoduhumuriza ati izi zirashobora kudumuza ko bizobandanya neza, na deux grandes défis nka zibiri zishobora kwica uwo mugambi zikomeye zishobora kuwica, na zibiri zoshobora kubogora kurodresa. Nico navuze nti urashobora kucisha cyangwa ntucishure murakoze.